Yes, ndabaramukije cyane abakunzi ba Check the Mic, abakunzi ba Nori Fantasy na Heaven TV. Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana. Neza ko muguwe neza aho muherereye. Twagarutse mu kiganiro Check the Mic. Ndazi bashumwaye munagikumbuye. Uno musi rero mushaka kwibaza ati mbega Check the Mic uno musi tuyikorera he? Uno musi twagendeye amakartier ya Kamenge, Cibitoki na Kinama, tugenda turayagisha abantu batandukanye, tubabaza ibibazo bitandukanye kugira ngo bashobore kutwishura mu bibazo bitandukanye tugenda turababaza. Rero kaze mubane natwe kuri micro muri kumwe na Kiri Kenti ya Niyonzima. Kaze. Ndakura mukije? Sawa. Mumeze neza? Turashima. Akazina bakwitana? Nitwa Desire. Desire, ndakubaze utubazo dukeyi gusa. Akabazo kambere kavuga Idrapeau y'igihugu igizwe n'amabara atatu. Ayo mabara nayahe asigura iki? Ibara rya rouge risigura ko igihugu cacu ko amahoro yaje mu ntambara. Ibara rya vert naryo risigura ibara ryera risigura amahoro. Nivyo. Bimwe mu bibanza vy'iratiro dufise hano iwacu mu gihugu hariho ico bita piramide. Wibaza ko yoba iri mu ntari ya Ibururi. Ikibazo ca gatatu, itariki 5 z'ukwa kabiri Uburundi bwama buhimbaza umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru nuwa Umwe bw'abarundi. Oh my god! Wow! Aha turi ni mu gisagara ca Bujumbura. Wotubwira amazina y'umukuru w'igisagara ca Bujumbura? Jimmy. Ndagushimire cyane Desi. Sawa urakoze nawe. Ndakora mukije? Anye ndakora mukije. Meze neza. Yego. Witwa nde? Akumazina nane n'abavyeyi niwe bere ntwari ya Arno. Amazina nita y'ubuguruguru ni Arno the Sky Boots. Arno the Sky Boots. Ndasutozo duke nshaka kukubaza. Akabazo kambere karavuga Idrapeau y'igihugu c'u Burundi ifise amabara atatu. Ayo mabara atatu nayahe asigura iki? Mabara atatu hariyo blanc, vert na rouge. Vert isigura amahoro, rouge isigura amahoro, vert isigura ubumwe, blanc isigura amajambere. Ikibazo ca kabiri kiravuga hano mu gihugu c'u Burundi turafise ibibanza vy'iratiro. Kimwe muri ivyo bibanza vy'iratiro cubatsemwo piramide. Ico kibanza bibaza ko coba kiri he? Province ntayo nzi. Ikibazo ca gatatu kiravuga itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri Uburundi bwama buhimbaza umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru nuwa? Rusenke. I don't know. Ntayo nzi. Okay. Ikibazo ca kane kiravuga turi mu gisagara ca Bujumbura. Uwo tubwira amazina y'umukuru w'igisagara ca Bujumbura? Nawe nzi amazina. Ndagushimire cyane. Murakoze nawe. Ndakora mukije? Namahoro. Meze neza. Ego. Akazina bakwitana? Nitwa Rosine na Rukundo. Rosine, ashaka kubaza utubazo dukenya gusa. Akabazo kambere karavuga Idrapeau y'u Burundi igizwe n'amabara atatu. Ayo mabara nayahe asigura iki? Hariho vert, rouge na blanc. Ico asigura na Jones. No, God, please no. Ikibazo ca kabiri kiravuga dusanzwe dufise ibibanza vy'iratiro. Kimwe muri ivyo bibanza hariho ikibanza cubatswemo piramide. Wibaza ko ico kibanza kiri hehe? Peut-être Rutana? Okay, ikibazo ca gatatu kiravuga itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri
Uburundi bwama buhimbaza umunsi mukuru uwo munsi mukuru nuwahe Oh, ntawenzi. ikibazo ca kane kiravuga aha turi ni mu gisagara ca Bujumbura utubwira amazina y'urongoye igisagara ca Bujumbura Ntawenzi. Shimire cyane rwose Merci. ndakura mu kice yego n'amahoro mwitwa bande twaniwe nizigiye Sofone Sofoni afise utubazo dukenya nshaka kukubaza akabazo ka mbere karavuga Idrapeau y'igihugu c'u Burundi ifise amabara atatu none ayo mabara atatu n'ayahe asigura iki Idrapeau y'u Burundi ndazi ko ifise amabara atatu mugabo amabara atatu icyo asigura sindagitohoza neza umenye icyo avuga n'ayahe iritukura n'iryera n'inyugatsi rutoto hariho ibibanza vy'iratiro hano mu gihugu cacu muri bimwe hariho piramide wibaza ko yoba iri mu ntara yahe piramide nibaza ko iri mu ntara ndayibagiye kwe itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri Uburundi bwama buhimbaza umunsi mukuru uwo munsi mukuru nuwahe sha no ndiko ndabesha kwe ikibazo ca kane kiravuga aha turi ni mu gisagara ca Bujumbura ngo tubwire amazina y'urongoye igisagara ca Bujumbura urongoye igisagara ca Bujumbura nawe nzi ndagushimiye cyane Sofoni yego murakoze namwe ndakura mu kice nanje ndakora mu kije umeze neza yego ndashima akazina bakwitanda nitwa Lize Lise nshaka kubaza utubazo dukeya akabazo ka mbere karavuga Idrapeau y'igihugu c'u Burundi igizwe n'amabara atatu ayo mabara atatu n'ayahe asigura iki okay hariho ibara rya rouge irindi rya verte n'irindi rya blanche yego ibara rya rouge no Come on, man. ikibazo ca kabiri kiravuga tuna dufise ibibanza vy'iratiro hano mu gihugu cacu kimwe muri ivyo bibanza cubatsemwo piramide wibaza ko ico kibanza kiri hehe pyramide ikibazo ca gatatu itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri Uburundi bwama buhimbaza umunsi mukuru uwo munsi mukuru nuwahe le 5 mai Let me put it in a language you can understand. turi mu gisagara ca Bujumbura umukuru w'igisagara ca Bujumbura yitwa nde ndagushimire cyane Lise yego merci nawe ni sawa Ni sawa, akazina kawe bakwitande nitwa Iradukunda Simplice. Simplice nawe uba hano mu Cibitoke Yego jemba mu Cibitoke ya Kanyoni. Okay. Afise utubazo dukenya gusa nshaka kukubaza. Akabazo ka mbere karavuga Idrapeau y'igihugu c'u Burundi igizwe n'amabara atatu. Ayo mabara atatu n'ayahe asigura iki? Ayo mabara atatu ariyo rouge, ariyo blanche, ariyo verte. Hanyuma ico bisobanura no vuga mu camake iconzi. Ibara ryera risigura amahoro, hama ibara ritukura sinibuka neza vraiment cyo risigura ibara ryera, nyuma verte sinzi na verte sinibuka neza. Ikibazo ca kabiri kiravuga bimwe mu bibanza vy'iratiro dufise hano mu gihugu c'u Burundi hariho piramide wibaza ko biri mu ntari ya Pyramide
piramide je no bandi bazayi muri ntara ya Muyinga. Ikibazo ca gatatu kiravuga itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri Uburundi bwama buhimbaza umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru nuwa Itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri. Ico kibazo kwa prema sinakizi. Turi mu gisagara ca Bujumbura. Wotubwira amazina y'urongo igisagara ca Bujumbura? Ingene je ndamuzi Niyonzima Ernest. What? Inde? Niyonzima Ernest. Ndagushimiye cyane. Yego na kibazo prema. Ramkit? Ndakuramukije nanje. Akazina bakwitande? Akazina twanigora Philbert. Philbert, ngoma ndakubaze utubazo dukenya gusa. Akabazo ka mbere karavuga Idrapeau y'u Burundi igizwe n'amabara atatu. Ayo mabara atatu nayahe asigura iki? Idrapeau y'u Burundi igizwe n'amabara atatu, hariho ibara ryera, akaho ibara ritukura n'ibara risa n'icyatsi kibisi. Ibara ryera risigura amahoro. Hama ibara ritukura risigura urukundo donc rw'igihugu origine yawe. Hama ibara risa n'icyatsi kibisi ni esperance. Akabazo ka kabiri karavuga ngo hano mu gihugu cacu c'u Burundi turafise ibanza vy'iratiro. Kimwe muri ivyo hariho piramide. Piramide bibaza ko yobiri mu ntari ya piramide. Ngira Rumonge. Ikibazo ca gatatu kiravuga itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri Uburundi bwama buhimbaza umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru nuwa? Itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri. Turi mu gisagara ca Bujumbura. Uwo tubwira umukuru w'igisagara ca Bujumbura amazina yiwe? Amazina yiwe maire de la ville. Ndagushimire cyane. Ego namwe murakoze. Kuramukije. Amahoro cyane. Mumeze neza? Ukuri turashima ego. Akazina kanyu bakwitana? Nitwa Niyokindi Omer. Omer, shaka kubaza utubazo dukenya. Akabazo ka mbere karavuga Idrapeau y'igihugu c'u Burundi igizwe n'amabara atatu. Ayo mabara atatu nayahe asigura iki? Idrapeau y'u Burundi rigizwe n'amabara atatu, hari irisa n'urwatsi rubisi. Hari iritukura hakaba n'iryera. Iritukura ryerekana amahoro. Hama irisa n'akatsi ryerekana gutotahara. Habiri iryera naryo n'umuco. Ikibazo ca kabiri kiravuga dusanzwe dufise ibibanza vy'iratiro hano mu gihugu cacu Burundi. Kimwe muri ivyo bibanza hariho icubatswemwo piramide. Wibaza ko ico kibanza kiri hehe? Ico kibanza kiri mu ntara ya Bururi, commune Rutovu. Ikibazo ca gatatu kiravuga itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri Uburundi bwama buhimbaza umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru no wiki? No munsi mukuru w'umwe bw'abarundi. Oh my god! Wow! Ikibazo ca nyuma kiravuga aha turi ni mu gisagara ca Bujumbura. Uwo tubwira amazina y'urongoye igisagara ca Bujumbura? Urongoye igisagara ca Bujumbura yitwa Jimmy. Ndagushimire cyane Omer. Koze cyane namwe kandi turashimiye na televiziyo Nori Pentes na TV. Yes, bakunzi ba Nori Pentes na TV, bakunzi ba Check the Mic, murahejeje kumva zino nyishu. Abano bantu bariko baraduha ku bibazo twariko turababaza, ariko reka tugaruke ku nyishu bari gushobora gutanga ku bibazo twariko turababaza. Ikibazo ca mbere cavuga ngo Idrapeau y'igihugu c'u Burundi igizwe n'amabara atatu. Ayo mabara atatu nayahe asigura iki? N'amabara atatu: iryera, iritukura n'iry'urwatsi rubisi. Iryera risigura amahoro, iritukura risigura urukundo rw'igihugu
gihugu iry'urwatsi rubisi risigura umwizero. Ikibazo ca kabiri cavuga ngo bimwe mu bibanza vy'iratiro dufise hano mu gihugu cacu Burundi hariho kimwe cubatswemwo pyramide, none ico kibanza kiri mu ntara yahe? Kiri mu ntara ya Bururi. Ikibazo ca gatatu kiravuga ngo itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri Uburundi bw'amabuhimbaza umunsi mukuru, uwo munsi mukuru nawe nuwahe? N'umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Ikibazo ca nyuma cavuga ngo turi mu gisagara ca Bujumbura, twariko turabaza amazina y'urongoye igisagara ca Bujumbura, uwo nawe suwundi ni Jimmy Hatungimana. Nizo nyishu bari gushobora kwishura bano bantu batandukanye twagiye turabaza, nizera neza yuko bashoboye kumva inyishu bari gushora kwishura. Ndabashimiye cyane rero abantu twabanye mwese muri Check the Mic, nizere neza yuko mubandanya mugira ibihe byiza. Ahanje tuzosubira mu kindi kiganiro. Bye bye.